ngo ni ibohero ryo kugusubiza inyuma, ni ibohero rituma ugomba kuguma uri kurasega usaba. Mukundwa, aho waba uri hose, waba iburaya, waba ahantu ariho hose, ukabona izo ndoto kenshi ziza kuri wewe, umenye ngo ni indoto mbi cyane zitazotuma utera imbere. Itangazo. Ni Pasteur Nduwimana Joseph akuzaniye itangazo ryo gukiza ubuzima bwawe bwari bumaze igihe buri mu mabohero. Nagomba ukeneye ubutumwa ku munsi ni 69 9 50 22 60 n'umunani. Kuri YouTube wandike Pasteur Nduwimana Joseph ugire na sabone uzobona byinshi. Facebook wandike uko nyene ndazi ko uzobona ibitari bike. Nagomba ukironka iyi video cyane audio uyirungikire mwene so inshuti umuryango kugira ngo nawe yumvire itangazo ryo kuva mu mabohero. Ndazi neza abantu baraboshwe n'ibintu byinshi, aho abantu bizunguruka ko bafata ibidafadika, batarobanirwa, batarongogwa, akananirwa. Maze iminsi ndiko ndavuga amabohero atandukanye abadayimoni babohesheje abantu. Nagomba dusoma ijambo ry'Imana kugira mvuge ibohero rikurikira. Iryo jambo ry'Imana turisoma hariya mu Byakozwe n'Intumwa igice cyaho cya 12 ku murongo wa mbere. Maze nko muri ico gihe umwami Herode ata mu maboko bamwe bo mwishengero mwibohero ngo abagirire nabi. Imana idufashe cyane. Aya majambo ndiko ndakubarira si twebwe twa mbere twoba turi mu mabohero, si mwebwe ba mbere mwoba muri mu mabohero. Kuva na kera abantu baraja mu mabohero aboneka cyangwa akaboneka. Mwisi y'imwemu abadayimoni baraboha abantu. Maze iminsi ndiko ndavuga ibintu birenga 15 by'abantu basizwe mu mabohero, abantu barota indoto. Uyu munsi ngomba mvugane ku ibohero ry'indoto. Twaravuganye bitari bike. Indoto rero hari indoto nziza n'indoto atari nziza. Mbega indoto mbi ni iyihe? Igihe cyose abadayimoni bagomba kugusubiza inyuma cyangwa uri mu ibohero uzorota indoto uri mu ishuri. Mwibuke ubuzima bw'ishuri. Ishuri, umuntu ari mu ishuri n'ubuzima bwo gusaba, n'ubuzima bwo kutarobanirwa, n'ubuzima bwo gusega ibintu ibyo ari byo byose. Iyo ubonye rero uri mu ishuri, kumbura warahejeje ishuri, warayize, warahejeje cyangwa ntiwize, mugabe iminsi yose ukarota uri muri primaire, uri muri secondaire, uri muri kaminuza, uri ku ntebe y'ishuri, uri kurandika, hamwe ibibazo bikunanira, ahandi uri nyisho, ahandi utaronka diplome, ahandi ukarota kumbure wabuze urupapuro, wabuze ikaramu, ahandi ibibazo wabuze inyisho. Aho umenye ngo ni ibohero ryo kugusubiza inyuma, ni ibohero rituma ugomba kuguma uri kurasega usaba. Mukundwa, aho waba uri hose, waba iburaya, waba ahantu ariho hose, ukabona izo ndoto kenshi ziza kuri wewe, umenye ngo ni indoto mbi cyane zitazotuma utera imbere mu buzima na buhoro. Naho izoba ari mariage igomba kuba ukarota iyo shuri, iyi mariage izoba isivye. Naho uzoba ari akazi, naho uzoba uri kuradandaza, naho uzoba ufite amafaranga ameze gute, umenye ngo uzobona ikintu kitari ciza ku buzima bwawe. Yesu agufashe, Yesu akugire neza cyane. Nico gituma kakanya ngomba gusengana nawe kugira ngo umenye izi ndoto zibohero. Izi ndoto benizi rimwe na rimwe ziva kuri karanda iyo mu miryango, ahandi ziva ku barozi bakuziritsa ahantu imisi yose ukabona uri mu ishuri. Bamwe bavuga ngo niko bimeze, abandi ntibabiha agaciro, abandi ntibabitahura, babona umenga nibwo buzima, babona umenga nibisanzwe. Nta kintu nk'icyo ari gisanzwe. Oya, utegerezwa kuva mu ibohero. Abatari bake baraboshwa n'iryo bohero ryo kurota bari mu ishuri, kandi kugira barivamo bikabagora. Hariho umuntu ashobora kugirirwa amahirwe ukarota uri mu ishuri mugabo ukabona ishuri risohotse, cyangwa ukarota ishuri kumbure watoye ibibazo, aho uri kurasohoka mu igeragezo. Ariko nimba umubona uri mu ishuri kugwa rugero, ndakubwira ngo uracyari mu ibohero ridasanzwe, utegerezwa kurwana intambara. Naravuze yuko hari ibintu 15 nzovuga bibasha abantu, kandi maze iminsi ndiko ndadondagura ibya mbere n'ibya kabiri n'ibya gatatu bijanye n'ingorane nyinshi z'amasanganya
menshi. Ubu naho ngomba ngo mvuge kugikurikira kijanye n'indoto nyene. Niba ugomba kumenya ico kintu, gerageza ukurikirana ubu butumwa, gerageza ukurikirana ijambo ry'Imana. Ndazi neza umuti ugiye kuboneka kuva mwibohero. Sinzoryama, sinzosinzira nk'uko Petero bamusize mwibohero ariko abisengera bakamushengera. Nanje mpagurutse kugusengera kugira ngo uve mw'iryo bohero. Mana, uyu muntu amaze iminsi mwibohero bw'indoto mbi kandi yama yizungurukako, nta mugambi n'umwe akora ngo urushike kubera iribohero rye arimwo bw'indoto mbi. Ndasenze Imana ngo ijambo rimubohore, marayika mubohore, kwizera kumubohore, isengesho rimubohore mu izina rya Yesu.